ye uno munsi naje kugira ndakubwire bamwe mu baririmbyi batanu twizera yuko bano abasaza bo mu ntara abasaza bari mu ntara ya kera yitwa ya Rumonge ubu tusigaye twita ingomine ya Rumonge bashobora kutazogaruka kuboneka muri no mwaka wa 2026 bashobora kutazobanuka ni top 5 rero y'abaririmbyi batanu jewe nicaye hasi ndavuga ati reka ndakuzanire wewe usanzwe unkurikirana abaririmbyi batanu gusa muri no mwaka wa 2026 tudashobora kubabona muri game. Yes, ariko ndakubwire yuko nimba ari la première fois ikiwa ni turu yako ya kwanza ukurikira uhura nanje unyite Ndimu, ino channel ni Sules Ndimu, nta kindi nshuti yanje nta kindi tuyaga atari only amakuru ya entertainment ubusesanguzi. Yes, amakuru y'abaririmbyi top 10 top 5 iziriko zirakora neza izikora nabi twende ndagusabe unshigikire ugire like kuko nibara kubona umuntu nkanje. Yes, uko nitanga kose turonka abarorerezi batashikana na 50. Nikombe sasa uendelee kunisupport. Twende sasa kazi. Okay, tuko huku nyuma ni zone Rumonge. Sawa? Tunakwenda sasa. Umuririmbyi jewe nabonye yuko kuri liste aza mu kibanza ca gatanu yuko muri no mwaka wa 2026 adashobora kugaragara muri game. Adashobora kugaragara tubona indirimbo yiwe nshasha. Nuno musaza nde dio zao wamekalia kuchunguza tu wenzao wapambe nukes baby girl twapige bao I love you. Wayumvise baby I get you ni Pablo Mo mzee wa kuaruka. Uno musaza numwe mu baririmbyi bakoze neza muri Rumonge bari bafise ama hit song kandi yari mu muririmbyi mwiza muri rap. Alikuwa anarapuka vizuri sana, rap yari ifese neza, rap yari imeze neza. Ariko uno musaza Pablo Mo mzee wa kuaruka ibikogwa vyiwe biracumbagira, si bikucumbagira gusa. Uno musaza inyuma yo gushira ku mugaragaro EP yiwe Toto la Kita, uno musaza EP Toto la Kita yayikoze ari hehe, yayishize ku mugaragaro ari hanze y'igihugu South Africa. Ariko ugiye kuraba uno musaza ni igihe kinini uno musaza indirimbo yiwe I get you. Yes, ni indirimbo irenze imyaka 9 isotse, niyo song abantu bose bamukurikira, niyo song abantu bose bamukundirako. Ariko ni Pablo Mo ukimutazama unaona kuwa haiwezekani. Kubera iki? Toto la Kita EP, Toto la Kita EP yari igizwe n'indirimbo zine. Muri zo ndirimbo harimo n'indirimbo yakoranye n'umuririmbyi Lolilo mzizi wa jiwe, wanasema Mavodo. Mavodo. Ariko sasa ariko reka ndakubwire yuko izo ndirimbo ugiye kuraba urabona yuko ibintu vyari bitagenze neza kuko ntizakunzwe sana. Baju, Potezea n'izindi yakoze uno musaza, lakini mambo yanakuwa sio mazuri. Pablo Mo rero kuri liste ari liste ku numero 5 neza dushobora kutazomubona kandi muri game. Urabizi neza yuko baririmbyi bari hanze y'igihugu shida inakuwa ni shida. Ipia yiwe yaisohoye kwa kuungaunga. Sasa huyu jamaa wenda tarudi au asirudi. Kuri jewe ndabona yuko adashobora kugaruka. Namba 4 ni nani? Yes, namba 4 ni nani? Ni nani? Jewe sindagera ibyo rukundo ntabyo nzi sindagera. Yes, umuririmbyi wa kane kama kawaida kama dawa gisi umesikia kitu kizuri hicho ni Rashmi Burundi. Yes, uno umwigeme yarasanzwe ari muri Evo Music, muri Evo Music yakoze neza sindagera, yakoze neza nitahama, yakoze neza photoshoot. Ariko hafla binivupu uno musaza uno mwigeme akapotea. Akapotea. Ariko mu ndirimbo ziwe zose yashize ku mugaragaro zine hariho sindagera, photoshoot, hariho ibaze nawe, niyo song yiwe yagize amateka menshi ifise abarorezi barenga 54,000. Ariko kwa nini nimemleta namba 4 huyu mwanamke Rashmi Burundi? Kubera iki namuzanye ni kuko uno mwigeme ugiye kuraba urabona yuko vyaranse gute, kuko uno munsi afise umwana yuko na mtoto. Ariko naho afise umwana abantu bashobora kuvuga ati yawe naho nazingua naho ashobora kugaruka. Mu myaka 5 ari muri game indirimbo zine, je ndazi yuko muri 2026 adashobora kugaruka, hawezi kuonekana tena muri game. Sasa tuko turavuga Rumonge, turumva yuko ifisi ibihangange by'abaririmbyi benshi. Ariko ni benshi bariko baraza batakara, ni benshi batariko baraza muri game baboneka neza. Rashmi
rero indirimbo zine mu myaka 5 arakoze. Je suis sûr yuko je kubyiwanje ko ndaraba ndabona yuko muri 2026 irashimiye adashobora kuboneka. Yes, number 3 ni nani? Yes, uri mu kibanza cya gatatu muri 5 iyo barimvyi batanu bo mu Rumonge badashobora kugaruka muri game ya 2026. Number 3 ni nani? Yes, nimero 3 wavyumvise kama kawaida kama dawa anakuambia hey, yes DYG Umuranga kutoka huko wanasema Kigwena DYG Umuranga numwe mu barimvyi ba kera uravyemera oui ariko ni DYG Umuranga ugiye kura muri imyaka 2 nyuma ya 2025 2024 ibikorwa vyiwe vyagiye biracumbagira sana de façon que twoshobora kuvuga yuko yaratakaye sana. Uno musaza DYG Umuranga uramwibuka mu bikorwa vyiwe bitandukanye ndaguye feedback gatoya. No musaza mu myaka 4 gusa ishize uno musaza yakoze indirimbo imwe gusa niyo yaherukiye ko indirimbo amezi 9 imyaka 4 irashize ku rubuga rwa channel yiwe ya YouTube. Ariko benshi bakibaza none DYG Umuranga byapfiriye. Je nibaza yuko DYG Umuranga ari mu mubabaro inyuma yo kwahukana n'umufasha wiwe. Ariko ico sico cyovuga yuko atosora indirimbo no, ariko ni DYG Umuranga ugiye kumuraba inyuma gatoya kule nyuma kidogo urabibona neza yuko ibikorwa vyiwe ntivyashimisha kuko yarigeze kuja mu muryango wo gufashwa na Sharwa Kijiji, kazi zikawa so nzuri, akachana hivyo akarudi kufanya makolabo akafanya makolabo agaragara ma featuring ariko kazi zikawa hakuna. Ugiye kuraba rero urabona yuko kuri account yiwe imyaka 4 iraheza atandirimbo nimwe arashira ku mugaragaro. Sasa jewe namuzanye mu kibanza cha gatatu kuwa huyu jamaa haonekani, amepotea kabisa. DYG Umuranga huyo ndo anakuambia amepotea kabisa. Undi ari mu kibanza cha kabiri ni nani? Wanasema ni shida. Biduhuza niryo tungari hasha dukora kazi kugira ngo uno musaza Arnovich aza muri ico kibanza cha kabiri. Je ndamusha mu kibanza cha kabiri kubera iki? Ugiye kuraba kenshi turabona ibikorwa by'abaririmbyi bagiye hanze y'igihugu ibikorwa vyiwe biracumbagira. Rero namuzanye Arnovich yuko ashobora kuja muri top 5 y'abaririmbyi adashobora kugaruka muri 2026. Nimba bishitse agasora indirimbo izaba ari kirarane, indirimbo z'ibirarane. Ariko arisuganya yuko anafanya kazi ndio hivyo. Sawa. Okay, number 1. Hawakosi kutupongeza, kiupenda tushikamane, hata kama tusi number 1 kutoka wapi? Keyara. Huyu jamaa ni MK Kibase. Yarahitinze sana ku ndirimbo ziwe Shalom yakoranye na Msamaria Dani, Bahari, kutoka Keyara Karonda. Ariko ni Kibase aza mu kibanza cha kwanza yuko adashobora kugaruka burundu muri game. Tudashobora no kumubona muri 2026 afurugutana gatoya kuko muri 2025 kuno musaza MK Kibase nta ndirimbo nimwe yegeze kugaragaramwo. Muri 2024 naho nyine nta ndirimbo nimwe yigeze kubonekamo. Ni kuvuga yuko kazi zimekwisha kwa MK Kibase. 2026 hakuna chochote kinaweza kuonekana kwa MK Kibase. Abo rero ni abaririmbyi batanu jewe nicaye nka ndimu ndakuzana nkuri liste ya 5 abaririmbyi bien sûr que oui muri 2026 muri no mwaka badashobora kugaragara baboneka basohora indirimbo. Ariko wewe wibaza yuko c'est vrai ça? Nivyo muri commentaire uvyandike. Ndakwibutse nimba ari c'est la première fois ndio tuli ya kwanza unakutana na mimi unanita Ndimu. Hii ni channel ya Soulless Ndimu. Hakuna kingine tunachoongea, only bali ni mambo ya music entertainment. Ubusesanguzi ndagusabe rero ugire subscribe, like, usangize n'abandi hanyuma wugurura ako kakengeri kugira ikiganiro kije every time ubu wa mbere. Ndagusabe rero udushigikire kuko abarorezi dufise ntibarenga ni 150. Ugire rero subscribe ndigeje muri zone Rumonge, nengia mu zone Rumonge.